Igikorwa twazindukanye uno munsi ni ikiganiro catunganijwe kugira ngo aba bakorera mu gisata c'amareresi bari batowe kugira ngo bagende mw'isabukuru y'amareresi i Ouagadougou FESPACO musanzwe muzi bagiye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri yategerezwa guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu bagarutse twashimye gutunganya kino kiganiro kugira ngo bashobore kuganirira abandi bakorera muri kino gisata n'abandi bakorera mu gisata c'imico n'akaranga kugira ngo bumve ivyo bahungukiye maze kugira ngo nabo ivyo bakuyeyo babasabikanirize ko kugira ngo nabo babandanye bakora neza mu byo basanzwe barangura cyane muri ico gisata. Rero ico kiganiro cari kimwe ariko kandi hariho n'igikorwa cyo guhereza amasertificat sinozita impapuro z'umutsindo ariko nozita sinzi mu kirundi uko muzita n'amasertificat kubakurikiranye ivyigwa nkarisha bwenge byo muri iki gisata c'imico n'akaranga bishika bitandatu byatunganijwe n'ishirahamwe menya media kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane. Mu mbabarire ndabivuga ndakunda kuvuga ikirundi ariko biragoye ko no bivuga mu kirundi. Hariho direction d'acteur, communication et marketing digital, mise en scène, la réalisation d'un projet sur les arts visuels, no kuvuga formation hanyuma étalonnage et post-production audiovisuelle. Izo rero ivyo vyigwa uko ari bitandatu ni vyigwa biri mu rukurikirane rw'ivyigwa bitari bike bitegekanijwe mu mugambi PASACC. Ivyo rero twashimye gushira hamwe ico kiganiro giheze abo 10 bashikirije kugira ngo duce duha izo certificat abagiye muri izo formation abagiye muri ivyo vyigwa nkarisha bwenge nabo bakaba ari 84 biyongera kubari bararonse ivyigwa mwe n'ivyo twebwe ivyigwa dutanga biri imici 3. Hariho ivyo twita managerial no kuvuga ibijanye no gutunganya amashirahamwe ama entreprise culturelle ou organisation ASBL culturelle akorera muri iki gisata c'imico n'akaranga. Hakaba izijanye nibi byo guhingura amajwi nk'ibi vya étalonnage muravyumva yuko ce sont des formations techniques. Hanyuma nibijanye n'abakorera muri ibi vy'ama théâtre nka mise en scène gutunganya ibikorwa byose biba kugira ngo icese cerekanwe. Ivyo rero abo nababikurikiranye bose hamwe no munsi tukaba tugeze ku 412 ariko muri abo 412 hariho kubera ivyo vyigwa nkarisha bwenge izo nyigisho zigenda zuzuzanya nkuko nari mpejeje kubivuga. Benshi muri babo 14 baragaruka ugasanga umwe yagize 2, 3, 4, 5, 6 niko bitunganijwe muri PASACC kuko biragaragara ko uwagize wize byo gutunganya ivyese ashobora kwiga ingene atunganya ishirahamwe giwe. Murumva ingene vyuzuzanya ni gutyo. Rero hari umunsi wa gusanga yaragize 2, 3, 4, 5, 6. Intumbero ni dufise mu mugambi PASACC. Umugambi PASACC ufise intumbero yuko ukarihiriza ubwenge ugateza imbere igisata c'imico n'akaranga biciye mu gukarihiriza ubwenge abagikoreramwo mu bisata bitandukanye. Aho rero uno munsi tuvuze abagiye muri FESPACO. Uno munsi dukwije abantu 38 bagiye
muri FESPACO bagiye mu masabukuru atandukanye akomakomeye yo muri Afrika nka y'umuziki yiraba muri Maroc hagiye 12 iyo ivyahinguwe n'abakorera muri ico gisata bimwe duhora tugura biriko abarundi abantu canke ibintu biri muri iki gisata ico bita réserve visuelle no kuvuga hari batandatu bagiye i Dakar mu mwaka uheze hakaba 8 bagiye mu isabukuru ry'ivyese aho nyene Ouagadougou hakaba nabo uciye wongera korera ba rero ico iyo novuga yuko ari intuzeye igice kimwe c'ivyo umugambo ukora ibindi nizo nyigisho zo gukarisha ubwenge bw'abakorera muri ico gisata batandukanye mwumvise aho tugeze ariko iruhande y'ivyo hariho amashira hamwe ama entreprise akurikiranwa na Adisco na kijya kigo nababwiye ayo nayo akaba ari 28 yarasanzwe abikora atandatu yarasanzwe abikora ariko 18 niho yaragitangura tugaca tuyafasha mu mezi 15 kugira ngo aronke inyigisho zitandukanye zotuma amashirahamwe yabo ashobora gukora neza kuruta kugira ngo ivyahinguye bibe vyiza cyane bicambigwe ngaha tubicambigwe ngaha mu Burundi aha mu karere no kwisi yose uko murazi ibihinguwe muri kino gisata c'imico n'akaranga murazi ko vyivugira ugasanga umuntu aragiye Iburaya muri Aziya hehe kubera ivyo yahinguye akoresheje umutwe wiwe vyabaye vyiza cyane bikagoma rero ihangiro nuko dushaka guteza imbere iki gisata mugabo biciye mu gukarihiriza ubwenge no guha ivyo vyose bikenewe abakorera muri ico gisata les artistes les opérateurs culturels kugira ngo baduge ku rundi rugero rwo gukora ibintu neza novuga ko iruhande y'ivyo vyose hariho n'imigambi umugambi PASACC wahaye uburyo imigambi 12 ya mbere mu mugambi akaranga art bakorera mu bijanye no guhingura ibitandukanye byo muri ico gisata no kuvuga maillon de la production des œuvres culturelles hariho imigambi 10 mu higanwa ryabaye ubwa kabiri twise ndatira nanje naryo ryaraba ingene ivyo byahinguwe muri iki gisata biheza bigashikirizwa bikerekanwa ro spectacle no kuvuga twari twahiganishije abafise imigambi bakorera muri diffusion no kuvuga bafise ivyo bagenda gushikiriza cyane abantu kategori y'abantu batari bamenyereye ivyo bintu ni umugambo uri kushigwa muri Bujumbura Meri Gitega na Ngozi ariko muri iyo migambi uko ari 22 no mu zindi ntara zirashikirwa Ruyigi n'ahandi gushika ubu turabona ko mwavyiyumviye yuko umugambi uri kurashika ku ntumbero kuko baravyishimira ko muri ivyo mvuze bitandukanye bagiye bararonkamwo ubumenyi bibafasha kugira ngo bashobore gukora neza kuruta uko bahora kandi bashobore no kuronka nk'abo bagiye hanze bashobore no kuronka amahirwe yo kubonana n'abandi bo bahuriye muri ayo masabukuru kugira ngo babone ingene bakora noneho haveho kwiyumvira ko bokorana ibi nabiriya bijanye n'igisata cabo.